Inyuma yaho isoko benshi bita ku Kabasazi iherereye muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura ihiye gatokombera abadandaza bahora bahakorera bahishije ivyabo ntibagirayo bacira nayo bamira. Bamwe muri abo badandaza bahora badandaza ibifungurwa bakaba babaye baritiza ku nkengera z'ibarabara akaba ariho bariko barakorera. Abandi muri bo bakaba bahora babaza imbaho bakamenyesha ko bari basanzwe bafise n'ibindi bintu vy'abantu bariko barakora nk'amameza, ibitanda, intebe. Abo bose bakamenyesha ko uruhombo ari runini. Ubuye turarara inzara, abana bakarara inzara, bakabana iso bagenda bariye ku isuri, hari nubwo kuva isoko isa ata miforome twari bwakagure. Ubuye umwana atari bwagurirwa miforome ntiyaba yakiyigurirwa yicaye ngaho muhira. None ni mudutabarize twebwe turahiye karabaye tabariza abakenyezi kwanza iby'abagabo bobo bamwe baranadutaye. Abadandaza imitahe yacu yahiriye ngaha, ibintu byose byarahiye. Mugaye ikibazo nyamukuru dufise kugeza ubu ntidufise hano na hamwe dukorera. Aha amakuru ari karavugwa canke no banarumvise bavuye ko isoko yo akasoko kose ntihari isoko karagasoko. Umuntu yoba arafise assurance yoba ari umuntu umwe wenyene. Kandi ndazi ko hakorera nk'abantu barenga nk'amajana. Abo badandaza baragira ico basaba. Aha anyu urutonde rw'abakenyezi ni murabe mutabara abakenyezi n'abanyeshuri biwacu. Muri uwo mwanya dusaba yuko botwereka ahantu twaba turahagarara kugira n'abana babandanya amasuri. Umwana yara atariye ntazoza kw'isuri. Saza mu by'abandi kwiba. Natse ndi nyina wabo noza kwiba. Hama mugabo iki kibanza twahora dukoreramwe naho murabona yuko cari gikenewe kandi abantu bagifiseho ahantu ububanza umwe umudandaza uzaraza ikibanza ciwe nk'ubu cacu. Mugabo turabona yuko abantu bahaciye bashobora kubona ngo ahantu hacaba amaparasere n'iki mu kuduhana tuba turahungiye boda bakazodufasha tukazogaruka ngaha. Tubibutse ko iryo soko ryahiye ku igenekerezo rya 14 Nyakanga kuri uyu wa gatandatu.